Nous sommes également reconnaissants au Seigneur. turashimira cyane umwami kubwo uyu mugoroba. Je vais me rasseoir. Ngomba gusubira kwicara mu kanya uyu mugoroba. Je voudrais juste transmettre Shaka gusa gutanga intasho zikomeye plusieurs de Palerme. za benshi b'i Palerme. Vous savez, Murazi j'y ai été déjà quelques ko fois. nari namaze kugendayo iminsi mike, hanyuma Qui nous umwene a data placé uwo grands espoirs, twari twizigiye cyane finalement décidé mu nyuma de suivre son yafashe propre ingingo yo kugenda na gahunda ziwe programme. Il n'a bwite. pas pu se décider Ntiyashoboye gufata ingingo zo kwemera no kubaha ibyo Imana iriko irakora ubu, et pas seulement maintenant, kandi si ubu mais gusa déjà aussi par ariko no kuva ku byo Imana yakoze mu bukozi bwa mwene data Branham, ibyo Imana yoba yarakoze mu bukozi bwa mwene data Branham misi yose, principalement na cyane cyane ni abene data abateye imbere cyane, abamaze gutera imbere y'igihe, hanyuma uko gutera imbere bakaba babona amenga nicyo kimenyamenya cy'uko Imana iri kumwe nabo. Iyaba ibintu byari bimeze nk'uko, aho rero papa yoba afise ikimenyamenya cya mbere, kandi ntibyo biba bikwiriye kurondera umwanya muremure abavugabutumwa b'abanyamerika abo mpeje gusomera intahe zabo. Umwe avuga yuko yabitse umuriyaridi w'amafaranga akaba yiziganirije igice gito gusa ciwe, kandi bafise abantu benshi cyane babumviriza. Yaba ico arico kimenyamenya, aho rero nitwoba dukeneye gusubira kuraba icitegererezo ca Bibiliya. Ikimenyamenya ko turi kumwe n'Imana kandi yuko Imana iri kumwe natwe kiri mu kuba ubwa mbere, ni ukuba ko dukunda kandi tukubaha Imana ubwayo n'ijambo ryayo n'umutima wacu wose, tukaba dufise ukubaha no gutinya Imana n'ijambo ryayo. Hanyuma haca haza ukubaha no gutinya ingingo zayo. Umuntu nk'Imana ihamagaye mwene data Branham, hanyuma umuntu akandika akavugira agasemera n'ijwi hejuru akavuga ngo nanje Imana yarampamagaye, aho rero biba ari ibintu biteye umuhangayiko. Birashoboka, ariko niba ari uko nyine bimeze, guhamagagwa n'Imana ntibizigera bizibira ukundi guhamagara kw'Imana, kandi ni bimwe n'ibigora ibindi, bimwe bishongera mu bindi, ibindi bikuzuza bimwe bikuzuza ibindi, nk'uko bimeze mu bukozi bwo mu ishengero. Ahantu hariho ukwigaranzura imbere mu mutima, nta muhamagaro w'Imana uburimwo. Ntibishobora kuba ari umuhamagaro w'Imana. Ahantu hari umuhamagaro w'Imana haba hari umunezero ku byo Imana yakoze, haba hariho uguhuza, haba hariho ugukorana, nta shari oya, aho haba hari ukwemera imbere mu mutima kuzuye. Ndivuga kuri murazi uko nzi ibintu muri rusange, kandi nari niteze nk'abantu 40, hanyuma haje nk'amajana nibo baje. Ibirenge ibyo twari twiteze, Imana yarahezagiye iratabara, itanga ijambo ryayo. Kandi ndashaka kuvuga muri rusangi yuko Imana yatanze inzira yo kwinjiriramo, mbere no mu migwi itandukanye yagenda mu merekezo atandukanye. Ibintu kumbure bizoba bitandukanye guhera ubu. Rimwe n'utuntu duto abantu batahuye nabi, hanyuma ukazibona amerekezo marasha aravutse, ariko atari amerekezo y'Imana. Rero nimba dushaka
guhunga ikintu runaka ni uguhunga amerekezo yacu bwite guhera akanya aho twebwe jewe cyangwa twebwe aho dufatiye amerekezo nk'inayo dutegerezwa guhagarara nico gihe cyo guhagarara dushaka amerekezo amwe gusa kandi ayo n'amerekezo y'Imana dushaka inzira imwe gusa kandi iyo ni inzira y'Imana ukuri kumwe gusa kandi ko ni ijambo ryayo ariko nashoboye gufasha umwene data mu kiganiro gito twagize byari bijyanye ku mituragaro indwi murabizi yuko abantu ntibashimika cyane ku ijambo kugira ngo bafungure uko bakomezwe bo batangura kwishigikiza utuntu tudasanzwe nk'aho umenga hariho ugudandaza kw'ibintu bidasanzwe hanyuma bagasiga ibifungurwa nyamukuru bakarindira gusa utwo tuntu tudasanzwe ko dushika hanyuma cyari ikibazo cy'imituragaro ndwi ndamubwira ati mwene data nanditse ibintu 22 mwene data yavuze umbajije ibivugwamo nico bisigura ndashobora gusa kukubwira ibyavuzwe mbega mushaka ndababwira iki mu minota mike byose byari bitomoye kuko uwo mwene data agace kamwe yari yafashe imirongo ibyavuzwe bidafatiye ku mituragaro indwi ndesho wana 10 ariko bifatiye ku myimenyerezo ibintu mwene data Branham yari yabayemo imbere mu iyerekwa ni kuvuga itariki 22 z'ukwezi 12 1962 igihe ninde azi umuntu ava mu misozi ruguru arazi ingene igifashi kimeze nabi iyo gifatiye ku kuguru kwanyu hanyuma mwene data Branham yari yabonye mu iyerekwa yunamye kugira ngo akore ko ico cyatsi gifatana umujwi ryari rikomeye umuturagaro mw'ico gihe waravuze umuturagaro nibyo afatira ko ngaho hanyuma akanavuga yuko ikinyamakuru live ikimagazine ikinyamakuru cy'igihe time mw'icyo gihe byanditse ariko bakavuga ngo ariko we akavuga ikindi kintu gitandukanye n'iby'imituragaro indwi kubera yuko abantu batazi ingene ibyo bintu bigenda biraba batazi neza ibyo ari byo mu byo abarika aravuga birateye ubwoba ukubona ingene ibintu babishyize mu rujijo rero mu nyuma nzabafise ibyo kuri kuko je navuze ibyo ijambo ry'Imana rivuga kandi si je nzo mfise ukuri ariko ni ijambo ryera rizo rifise ukuri nimba imituragaro ituragurika imbere yuko umumarayika ashira ikirenge ciwe kwisi hamwe no mu kiyaga rero aho sinshitwa Frank nimba biribwa yuko adoshika ikirenge ciwe ku kiyaga no kwisi hanyuma agatara ikiganza n'ibindi hanyuma akazohuma nkuko intare ihuma hanyuma imituragaro ikaca yumvikana amajwi yayo aho rero ni uko niko umwami avuga mu ijambo ryiwe nta wundi mwana hano ku isi nta n'umumarayika mu ijuru yoshobora kunyigisha ikindi kintu anyemeze ikindi kintu kandi rero ibyo byose ndabisabira imbabazi jewe ndi imbohe y'umwami murazi icyo bisigura ni gufatana n'Imana no gufatanya n'ijambo ryayo ibyanditswe kandi Paulo avuze ko tudakwiye kurenga ibyanditswe rero uwo mugabo yarazi ibyo yari yanditse ntidukwiye kugenda ngo turenge ibyanditswe mbere ibyo byavuzwe irindi rimwe mu buryo butomoye mbere inshuro nyinshi mu byesho Yohana ngo hahiriwe abasoma n'abumva amajambo y'ubuvugishwa ya kino gitabo hamwe n'abitondera ibyanditswemwo amen
C'est ce que moi j'ai lu. ibyo ni byo jene nasomye Apocalypse mu chapitre 1, byeshi yohana rimwe umurongo wa gatatu mbega wabisomye gute As-tu lu qu'il fallait mbega lire entre wasomye les yuko lignes? dusoma hagati mu mirongo je byose ndabisoma Oui, j'ai du mal à lire entre les lignes. birangora gusoma hagati mu J'ai du mal à lire mirongo déjà les lignes. birangora no gusoma imirongo Rusi, mwene un bon tarusi lecteur. ni umusomyi mwiza Il s'est bien entraîné. arazi yarigishijwe neza mwene tarusi mbega warabyize gusoma ni igitangaza yuko umuhungu wawe azi gusoma neza ndabizi Il a lu le kandi manuscrit à l'époque. yasomye Mais igisomwa je ne pourrais pas lire kera aussi bien ariko et aussi jewe longtemps. C'est pourquoi sinashobora gusoma neza je lis umwanya toujours muremure brièvement nicyo gituma nsoma quand nitonze je suis kuko ici mba ndi hano imbere Mais comme je l'ai ariko nk'uko déjà dit, namaze kubivuga l'important ikintu est nyamukuru de lire ni et ugusoma entendre ce no qui est kumva écrit, ibyanditswe non pas atari les fantasies, ibintu les fantasmes. by'ibyumviro umuntu yishyiramo Jusqu'à yongera la fin, ko rien d'autre gushika que la kwerezo parole de nta Dieu kindi ne kiretse sera ijambo prêchée ry'imana dans ce lieu. kizovugwa nk'ubutumwa bwiza Bien. hano J'ai reçu une visite importante. ejo naragenderewe Joseph Branham bidasanzwe umutita était ici. Joseph Et encore Branham yari hano en Il était très content. yaranezerewe cyane En fait, être ici ce soir. yashaka kuba hano kuri uyu mugoroba Hier, ariko à Cologne. ejo i Il a passé Cologne trop de temps à visiter la cathédrale. yamaze igihe araba urusengero arurabira inyuma akurabira imbere hanyuma Maintenant, il est yarakanye ubu rero araryamye Ils veulent continuer ejo leur voyage. ashaka kubandanya urugendo yashaka kuba hano kuri uyu mugoroba Nous avons visité tout le centre missionnaire. twatembereye aho ivugabutumwa twaganiriye neza cyane namubwiye gusa ati ndamubwira ati mwene w'igiciro jewe sindi umwansi wawe ndi umugenzi wawe ndakunda umwami ndakunda ijambo ryiwe narakunze mwene Branham kandi ndakunda ubutumwa ariko iyo bijyanye no kuba ari ibintu byavuzwe kuri mwene Branham ku biraba ukuga kwa mbere ukuga kwa kabiri n'ukuga kwa gatatu hamwe n'ibintu bitandukanye ibyamuvutse ko kuri we nta kintu mfise cyo kubivuga ko cyo kubyandika ko kuko nta kintu mfise nkura ko n'ibyo igikorwa ciwe bwite kiguma ari ico kiri yarambwiye ati Mr. Frank ndashimagije ko ivyo bivuze mu buryo bwugurutse birakwiye ko tuba abantu bugurukiraniye bamwe ku bandi tukaba imvuga kuri bamwe ku bandi nta muntu ashobora ego kurenga uburimbi bwe bwite ntidukeneye kuba indyarya canke ngo dukinire ku bibaho bibiri reka tugume misi yose turi abakora ko ariko turi imvuga kuri nk'uko nabivuze turanezerwa cyane uko ibintu bigenda bitera imbere si kubera twebwe ubwacu niba navuze aheze umwanya yuko mfise iby'ukuri ibyo nimubifate kuko nyine nabivuze nk'uko nashaka kuvuga yuko imana ariyo izokoma ifise iby'ukuri kandi natwe tuzoguma turabizigirwa ku ijambo uko rero tuzoba koko turi ku ruhande rwiza nitwagumana n'imana n'ijambo ryayo ntidushaka ibisumba ibyo ntidushaka ibisumba ibyo imana idufashe muri ibyo sindabizi ariko nshaka gusura kwicara mu kanya sinzi nimba hariho ikibazo mu ikoraniro icyo twokwishura mu buryo buciye bugufi mbega ari umuntu afise ikibazo cya biriya cyakaka muri we icyo twokwishura ko hanyuma byaba ari byiza ko Menda Tarusi agaruka imbere mbega ari ikibazo hagati muri twebwe yego yego ibyanditswe byera biravuga ukuvuka bwa kabiri mu buryo butomoye nk'uko buvuga ku mubatizo wa mwemu biravuga ugushirwa kw'ikimenyetso ukwambikwa ububasha biravuga uburongozi bwa mwemu yera biravuga n'inyigisho y'uburyo irigisho ku birabi bya mwemu kubiraba ukuvuka bwa kabiri mbona uburyo bumwe gusa bwo kwishura kuri ibyo muri kano kanya hamwe n'amajambo ya Menda Branham yaravuze ngo
Ce n'est que lorsque l'homme n'igihe umuntu abatijwe muri mwemu niyo igikorwa cyo kuvuka ubwa kabiri kiba kirangijwe. Igikorwa cyo kuvuka ubwa kabiri kiba kirangijwe canke uguhindukira umwami birangijwe. N'igihe umuntu ahawe inyishu iva ku Mana, inyishu itumbereye yuko yemewe, yuko ukwihana kwiwe, ukwizera kwiwe, guhindukira umwami kwiwe, ukugaruka ku Mana kwiwe, n'igihe ivyo mu by'ukuri biba byemewe n'Imana, n'igihe Imana itanze inyishu y'umuntu aje ku Mana bijanye no kubatizwa mu mazi kugira ngo akore ibyo kugoroka kose yerekana ukumvira. Ubaye uwizera ntabatizwe akanga kubatizwa canke akanga ko abatizwa, uwo muntu abagarariza, ntabarindiriye, nabakeneye kurindira ko Imana mu mubatizo wa mwemu. Murashaka gusoma muri Bibiliya abantu bose mu gihe c'intumwa ont été baptisés par l'Esprit, babatijwe na mwemu, se sont ensuite fait baptiser dans l'eau. baciye babatizwa mu mazi. Byarashitse yuko tout expérimenté directement. bagize umwimenyerezo, kubatizwa, ukuvuga bwa kabiri, ukwihana, ukubuza umwe mu yera, byose bikuzura. Igihe nasoma ubutumwa bwa Petero, ibyo byabaye munsi y'iminota 10. Yuguruye umunwa aravuga ngo murazi ibyabaye byose mu gihugu hamwe na Yesu w'i Nazareti, uwo Imana yari yasize amavuta n'ibindi. Yarageze ahagira atangure ubutumwa bwiwe, aravuga ngo Imana yaramuzuye mu bapfuye ku munsi wa gatatu, kandi turi byabona by'ibyo imbere yuko anabibona ibiriko biraba. Ntiyari cabona cyo kuzuka gusa, ariko yari nicabona ko mwemu w'Imana yamanutse, mwemu w'Imana yaramanutse. Ibyakozwe 10:44. Ikibazo categerezwa kubazwa mu buryo butandukanye. Nubwo murazi, nubwo ntareka umwanya w'ibibazo, ariko ndashobora kubibona, sindabivuze mu buryo bwo kunegura, ariko ndivugana umubabaro no mu mutima. Igihe mwene Abrahamu yahabwa ibibazo, hanyuma ntagire umwanya wo kwinjira mu bwira bw'ico cigwa, inyishu yiwe ntiyigera ikora neza ku mutima w'ico kibazo, kubera yuko ngikire nk'akarorero yarabajijwe nk'ivyo yabajijwe ngo imituragaro 7 mbega iri mu bimatanijwe 7. Aravuga ati ego bijanye n'ivyo nyene mu bimatanije 7 n'ivyo gusa. Ariko murabona, nubwo ari kibazo kirimo umutego, yishuye mu kanya nk'aho kubita urugohe. Iyaba yarazi ivyo abantu bariko barakora uyu munsi n'inyishu nk'iyo, aho rero yo ikwisha yisubira mu mva. Ikibazo cari iki? Cari ikibazo c'umutego. Ikibazo cari mu Yohana 20:4 ngo mbega bijanye n'umugeni yuzuye. Hanyuma arishura ati ego ibyo Yohana 20:4 byuzuza umugeni akaburungu. Ikibazo gikurikira, ibyo Yohana 20:4 ntaho bipfise 20:4 ntaho bipfa bipfana n'umugeni n'abapfuye bishwe bahowe Imana inyuma y'izamurwa, bahowe igishinga nayo ca Yesu. Yafata umwanya yari kuvuga ati ego mu gice kimwe nibyo, kuko abantu bazokongerwa ku mugeni imbere yo kuganza kw'imyaka 1000, kuko abantu bose bazozuka imbere yo kuganza kw'imyaka 1000, nabo bagize umugabane mu kuzuka kwa mbere. Nibyo ni amina. Ariko nkuko nabivuze, inyishu n'iryungane rimwe, abantu ubu rero bagafata ako karongo
bakavuga ngo ngibi nibyo umuhanuzi yavuze, hanyuma ni jewe rero ni jewe nce nisanga ahantu nashobora gusohokera, ariko nababwiye ati ikibazo ni icyo kumenya nimba ukuvuka ubwa kabiri ari umubatizo wa mwemu canke nimba umubatizo wa mwemu ari ukuvuga ubwa kabiri. Bivuzwe mu buryo bugoye. Umwami Yesu ntiyigeze akoresha ijambo ku mubatizo wa mwemu, yaravuze gusa ngo kireka umuntu avutse avuka ubwa kabiri atari ukuntu ashobora kubona ubwami bw'Imana. Ni muri Yohana 3:3. Hanyuma muri Petero wa mbere 1:23 ngo kuvuka ubwa kabiri biciye ku rubuto rutabura ariryo jambo rizima kandi rihoraho ry'Imana. Yakobo 1:18 naho akavuga ngo yatubyaye ubwa kabiri ko yabigombye biciye ku ijambo ry'ukuri. Je uko nshobora kuba mbona ibintu nguko uko bigenda, umuntu yemezwa na mwemu w'Imana uko ameze, ko ariko arahona, ko ari utizera, ko ariko arahona, hanyuma muri iyo mbere yiwe yo guhona agatakambira Imana kugira ngo imutabare, akamenya ibyo yakoze ko ibyo yakoze bitari byiza imbere y'Imana, akihana akicuza imbere muri we, akavuga ati Imana umwami umbabarire, akabivuga mu marira, umutima umenetse ucishijwe bugufi. Umuntu ameze nk'uko arongowe uko mu kwihana, amenya ibyaha byiwe. Nta kwihana utazi ibyaha byawe, kandi nta no guhindukira atakwihana, atagushira ibintu muri gahunda, kandi atakubikosora nk'uko umwe muri bo yavuze ngo aho nanyanganije subiza inshuro 4 muri Luka. Bimwe biba birimo, ariko kugira ngo tugume kuri aya majambo yo kuvuga ubwa kabiri, turashaka kuvuga yuko ukuvuka biba biciye ku ijambo no kuri mwemu. Kuri abo bemeye ikigongwe mu kwizera biciye ku maraso, canke bakemera isezerano biciye ku maraso, ari abantu bahindukiriye Imana, bihanye, batahuye ico Golgota isigura, badahawe urubuto rw'ijambo kugira ngo amahirwe yo gutanga ubuzima bushasha ashobore kwiburuka, kuko ubuzima bwari ubwa mbere mu maraso, ariko ubwo buzima bukarekugwa igihe amaraso yameneka kugira ngo bitange ubuzima, urubuto rw'ijambo, hanyuma mu muntu havuke ubuzima bushasha bw'Imana biciye kuri mwemu. Amen. Ikintu kimwe ni kuvuka biciye kuri mwemu, ikindi naco ni ukuzuzwa mwemu. Uko niko twabibonye. Imana idufashe. Ariko ibi nabyo bizoba ari byo kuri, kandi bizoba ari byo kuri. Ikintu nyamukuru ni uko tuba twagize umwimenyerezo n'Imana, kandi twebwe ntitube tukibaza ngo mbega navutse ubwa kabiri cyangwa se navutse ubwa kabiri. Ndabibabwira nk'uko nyine bimeze. Ibyo byose bishika aho abizera baba batacizera, abavutse ubwa kabiri bakaba batavutse ubwa kabiri, abahindukiye umwami babahindukiye umwami, ababatijwe muri mwemu babatijwe muri mwemu. Ibyo bigaruka mu kaga. Ni kuri ibyo nyine kumbure niho gutangaza ijambo byabaye by'imirenza ko ntabyo nzi, ariko mu buryo buca nk'ubundi ugutinya Imana kwaravuyeho, kandi umucano amwe no gukenera Imana, kubura Imana, kubura gufatanya n'Imana ntibikidutwatsa imbere muri twebwe. Mbega ku ntaho byari bimeze gute twebwe n'abacu? Byari bimeze gute igihe Petero avuga ku ntaho yiwe, akavuga ngo abizera mu Bayuda batangajwe no kubona impano ya mwemu yera isutswe no mu banyamahanga, akavuga ngo mbega two kunywa amazi kuri abo bahawe mwemu kuko natwe twamuhawe ku ntango. Ibintu nitwararitse mu by'ukuri canke ibyo twakoze kwitwereka twese, nuko twogira umwimenyerezo wo kuvuga ubwa kabiri uko byanditswe muri kino gitabo. Kuvuga ubwa kabiri
dont le résultat est le suivant. Si uko quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. ibibanza yari ibi ngo umuntu ari muri Kristo aba ari ikiremwa gishasha, ibya kera byose biba bigiye byose bikaba bishasha. Haleluya. Abikorino ba 2:17 kandi ibyo rero biremezwa haba neza nk'uko bigendera ku mubatizo wa mwemu. Nitugume ntituruhuke imbere y'uko mais que nous ne nous reposions que turuhuke gusa lorsque igihe Dieu nous aura conduit Imana izoba yadushikanye mu buruhukiro. Muri Yesaya 28 haravugwa ngo gato hano gato hano n'ibindi. Yesaya 28:20 hanyuma ngo itegeko ku rindi icegezo ku kindi, hanyuma akavuga ngo reka haruhuke uburushe kandi ubu nibwo buruhukiro. Umurongo wa 12 hanyuma ngo hariho uburuhukiro bw'Imana. Abaheburayo 4:9. Aho rero nk'ukugereranyo ngo Yosuwa iyo aza kuba yarabaye uburuhukiro ntibyari kuba bikwiriye ko havugwa uwundi munsi aho bazojanwa mu buruhukiro. Oya, ndizera yuko Imana idushakira ineza, ntishaka yuko n'umwe wo muri twebwe abura kuri uwo munsi. Nico gituma tutegerezwa twese guhera ku wa mbere gushika ku wa nyuma kwipfuza kugira guhindukira mu buryo bwa Bibiliya no kuvuga bwa kabiri mu buryo bwa Bibiliya, umubatizo wa mwemu mu buryo bwa Bibiliya. Kandi sinkeneye kuvuga kubwira umuntu ingene bisa, sinkeneye kubibwira umuntu n'umwe, sinkeneye kuvuga kubwira uwo ari we wese ingene umuntu abigira nk'umwimenyerezo. Umuntu wese aba yuwizera arashobora kubigira nk'umwimenyerezo we bwite hamwe n'Imana. Umwe wese arashobora kubigira uwo mwimenyerezo hamwe n'Imana. Twe gusa twe tuzikira kimwe gusa yuko ibyo biba bihuza gusa n'ibyanditswe. Abantu bose babatijwe mu mwemu muri Bibiliya bose bagize umwimenyerezo w'indengakamere hamwe n'Imana. Ntiyari gusa ibigumbagumba, ntiwari umunezero gusa, yari mwemu w'Imana ubwayo. Yari mwemu w'Imana yaramanuka akuzura akavuga, mwemu w'Imana agakora, mwemu w'Imana agahishura. Nticaba ari ikintu caba gikoritse, ariko caba ari ikintu kibaye mu muntu. Kandi mu bihe nk'ibyo rero ntituzi ibidushikira. Mbega twatuzi neza tuzakikiranya ku myimenyerezo yacu ko yoba isa n'iyanditswe muri Bibiliya. Ndabizi ko mwenda Branham wabonye ingene igice cy'uburengerazuba cyo muri Amerika nk'imiliyoni 4 cyangwa 5 z'abapantekoti bahonyanze ijambo ryahishuwe igihe yavuga ubutumwa hariya yategerezwa kuvuga. Akavuga ngo murashobora kuvuga mu ndimi gushika no mu kuzimu, ibyo nacuruzi uwamarira kiretse mwubashe Imana kandi mukemera ibyo yavuze mu ijambo ryayo. Kwari urundi ruhande rw'umudari. Ku rundi ruhande yaravuga ngo ntimuhagarike gusenga, nimuve mu kino cumba, kandi hariho n'abandi bari hariya bazobasengera gushitsa aho mugira ugufatanya mukaronka umubatizo wa mwemu yera. Naho byari bikwiriye kumenya abo ariko arabwira abari bo. Igihe nasoma mu byanditswe byera nanje ntegerezwa gutandukanya hagati y'ibyo umwami yavuze abwira abanyabwenge b'ibyanditswe abafarisayo n'ibyo yabwira abigishwa. Nibyo bifite agaciro gushika n'uno munsi. Birakwiye gutandukanya uwo umwami yabwira kugira ngo dutondeke neza ibintu. Umwe wo muri twe nk'akarero ashatse gukoresha uwe kuri bwe nyine ubwiwe umurongo uwomeje gukoresha byo ari ikosa, n'ibyo ari ibintu bitumbereye.
yabwira ibyo abantu baguma bishira hejuru haleluya bakoma amashi habwirwa ubutumwa bakomera induru habwirwa ubutumwa n'amashi yabo cyangwa n'umunwa wabo n'ibindi ariko bagaca ku ruhande baca uruhande y'Imana ntibitwareka ikintu na kimwe iminsi yose haleluya umwami ahimbazwe hanyuma Imana ikabiri ngaho iri kirakora ikaruka umuhanuzi wayo nabo bakavuga ngo uyu ntibanumvirize ntushobora kuvuga ibisumba iby'uyu murabona birakwiye kumenya igihe umuhanuzi aba ashavuye mu mwemu n'ibyo nabyo birakwiye kuko tubimenya mwiyumvire kuri Elisa igihe abana basohoka hanyuma nawe nkanje yari afise umutwe utagira imishatsi hanyuma abana baravuga ngo busabwa uruhara ngo Eliya yaduze mu ijuru kubera iki wowe utaduganye nawe abami ba kabiri umurongo ibyo byanezereje Imana hanyuma n'umuhanuzi arashavura aravuga murabizi iyo nkuru byagenze gute idubu zaraje zitabura abo bana 42 aho nyene zirabica ntimumbaze iyo amadubu yavuye sindanazi n'abana iyo bari bavuye murabitahura Imana ubwo nyene yaciye ica urubanza kubera yuko umuhanuzi yarashavuye nabonye inshuro nyinshi ko Menta Branham yarashavura mu mwemu yarashavura mu mwemu hanyuma iyo yavuga akavuga Los Angeles akavuga kariya gace k'uburengerazuba akavuga kiri muri Los Angeles akavuga ngo ugeze mu ragibuka ngo wagisagarawe wita igisagara c'abamarayika ngo iyo ibitangaza byakorewe hano byakorewe Sodoma ni Gomora n'ubu Sodoma na Gomora ho bayakiriho hanyuma tukabibona mu buryo bwihuse birakwiye kubyumva mu majwi ukumva neza ubwo ubutumwa mu ijwi ryabwo atari gusoma gusa mu mpapuro iyo avuga buke cyangwa avuga kajije utwumva ijwi nyine riba rimeze ariko iyo ukurasoma ntabwo ushobora kumva ariko uri kurumviriza urashobora kubimenya nimba ariko avuga ashimika ku kintu cyangwa nimba mwemu w'Imana avuga acwengetera ku kintu akaba atari amajambo gusa ari mu kirere gusa nicyo gituma birakwiye gutandukanya iyo hari ikintu mbega ni muyihe mvugo mbega ibyo bibwirwa nde aho niho hari ikibazo dufate nk'akarero ku mwami wacu yaravuze mu gikorwa cy'ivugabutumwa ngo genda mu isi yose muvuge ubutumwa bwiza mu byaremwe byose uzizera akabatizwa azokizwa n'ibindi ngibi bitangaza biherekeza abazoba bizeye ni isezerano qui s'adresse à ceux qui sont devenus croyants. Comparez cette déclaration gereranya Matthieu 7 verset 21. Ivyo amwe na Mateo 21 ngo benshi batuza ko umunsi gwavuge mais il avait donné l'ordre. Ariko yatanze gahunda. Bakoze ivyo yavuze bega siko bimeze. Bien lui le Seigneur qui a donné. Umwami nyine niwe yatanze iryo tegeko nivyo. Il a donné l'ordre. Yatanze iryo tegeko ubu rero abantu bakaca baza qui apparemment ont obéi selon son ordre. Uko bigaragara bubashe iteko ryiwe hanyuma biteze gushimagizwa no guhembwa hanyuma umwami akagaragaza bitugu akavuga ati ngo mwami bagenzi mwagize neza atari ku mafaranga no ku mpano zanyu oya ababwira ngo ja kure yanje mwakoze ibizira Mateo 7:23 uyu munsi nsengeye abagwaye mbega ngira ubwoba yuko ayo bimbwira rentrer la tête dans les épaules. Rero ngomba gusubiza umutwe mu bitugu byanje kuko noca akirukana avuga ngo nimuje kure abakora ibizira none mbega akarimbi kari hehe kuko meje kubivuga birakwiye kumenya neza abo umwami yabari karabwira ukamenya abo yari karabwira hano ariko abwira abo yashizeho abo yarungitse hanyuma yari kumwe nabo kugira ngo yemeze
ijambo ryiwe mu bimenyetso yagenda arakora ariko ntiyavuga ku babeshi ntiyavuga ku babeshi yari kabwira gusa abigishwa abo yarungitse wenyine ubwiwe. muri Matayo 21 inkuru iratandukanye, abantu baraza kuvuga yuko n'abavugabutumwa bakomakomeye ntacyo bikorako bakaza bakavuga ngo mbega ntitwakoze ibikomeye mu izina ryawe, ntitwakoze ibyo wadutegetse. umwami n'abahaririza ariko abarekera mu myizerere yabo, akababwira ngo nimuje kure mwebwe abakora ibizira sinigeze ndabamenya. ndizera yuko nabibabwiye kuko tuheruka ijambo ukumenyekana kumenywa ni ibintu biduga bigasubira bigashika kwa Mose ngo amenya umugore wiwe, biraduga bigashika mu itanguriro ngo amenya umugore wiwe, ni mu itanguriro 4:1. ibyo bisigura ngo ni gufatanya bamwe umwe ku yundi. kumenya bisigura ngo ni kumenyana n'umuntu. uko biri kose abana by'ukuri bose b'Imana baba bafise ibyo bibiri, baba baramenye umwami, kubera yuko bafatanye nawe kandi nawe baramuzi kubw'izina ryiwe nk'uko nawe abazi amazina yabo. ariko sinashaka kujya mubwira ngo ibyo bintu, nashaka gusa kwerekana ingene ari byangombwa cyane gusesangura mu byanditswe, kumenya no kubona neza imvugo y'ibivugwa kugira ngo hamenyekane abo yariko arabwira. aho rero tuba tuzi neza. nimurabe ni mbere ku biraba ibibazo murashobora kubibona mu isezerano rishasha. hariho abantu b'uburyo bubiri kumbure n'abarenze ababaza ibibazo. abanyabwenge b'ibyanditswe minsi yose baba bafise ikintu mu mutwe, igihe baca mu bihugu canke mu mirima, minsi yose hari ikintu caba, haba ku isabato canke ikindi kintu, minsi yose baba bashaka gutega umutego umwami. Il en était autrement des disciples. byari bitandukanye ku bigishwa. bobo barazaga bati mwami mbega wotumurikira, hanyuma akabafata akabashaka ku ruhande akababwira ngo mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana, abandi ntibabihawe. hanyuma uko yakankamira abanyabwenge b'ibyanditswe guhera ku izosi gushika ku gatsintsiri. muri Matayo 23 barabizi ngaho abariko arakankamira abanyabwenge b'ibyanditswe nibo umwami aguma akarira kuco bari imbere yuko abakari. umwami ntiyari gushaka kuvuga kujya abibwira umwana w'Imana nk'uko yabwira abanyabwenge b'ibyanditswe mbere no ku bayuda abo yategereza kubwira muri Yohana 8 ngo mufise so ni wa mugwanizi. byari bigumye iyo mvugo ya Aburahamu na Mose n'ibindi byose ibyo bashaka kuvuga. hanyuma ibyo bashaka kuvuga, hanyuma we arababwira ngo Aburahamu ntiyakoze ibyo mwe mukora, mwese murazi ayo majambo y'Imana. hanyuma arabandanya. reka tugaruke ku kibazo nyamukuru. ndizigira yuko umubatizo wa mpwemu yera umuntu abahawe ikimenyamenya kiva ku Mana ko yabaye wizera ko yemewe kandi yuko yagize uguhindukira umwami no kuvuka ubwa kabiri biciye ku mubatizo wa mpwemu w'uburyo bwa Bibiliya. niteguriye amen. ni nk'uko uhejeje kubivuga kandi nibyo Mwita Branham yavuze. ni uko nyine nanjye bimeze kuri jewe. ntegerezwa byose kubigakora ku ijambo, nta kundi guhitamwo mfise. ndasoma mu byakozwe n'intumwa biguma ari icitegererezo gihata kandi gifite agaciro gushika ku iherezo. sinshobora kwiyemerera gufata ijambo hanyuma icyavuzwe ngo hanyuma ngo ndakirabe nkigwanya ibindi. ntegerezwa kubona ibyavuzwe byose haba muri Bibiliya canke byavuzwe na Mwita Branham nk'uko ntibyuzuza bimwe ku bindi.
ntidushobora gufata ibyavuze gusa tukabishyira ku ruhande ukwabyo gusa, aho ntituba dufise ukubona ibintu neza uko biri. Birakwiye gusuzuma ibintu byavuze kuri uwo mutwe mu mpande zose, tukabiraba mu mpande zose, kubyumva mu mpande zose, hanyuma tukibaza ikibazo n'ikiganza ku mutima ati mbega ibi nabigizemo umwimenyerezo. Nsanga mu byakozwe n'intumwa yuko Yohana na Petero baje i Yerusalemu kugira ngo i Samariya kugira ngo bashire ibiganza kuba bari babaye abizera. Abantu babaye abizera bari babatijwe mu izina rya Yesu Kristo. Sindabizi nimba bavutse ubwa kabiri canke nimba baragize kuvuga ubwa kabiri biciye ku mubatizo wa Mpwemu Yera, ntaco bintwaye bo bagize umwimenyerezo wa Mpwemu biciye ku kuvuga ubwa kabiri cyangwa kuvuga kabiri biciye ku mubatizo wa Mpwemu. Ibyo naco je bisiguye kuri jewe, byaba ari imyimenyerezo ibiri itandukanye, ibyo nundi nta kintu kinini bimbwiye. Igihe cyose namaze kugira umwimenyerezo w'ivyo ntegeza kugira umwimenyerezo kugira ngo singume mboshe n'inosi igihe umwami azogaruka, ariko nkaba mfise muri jewe ubushobozi bwo guhindura, bushobora guhindura igipfa mu kidapfa. Jewe rero simpagijwe imbere y'uko ibintu nk'ibyo, imbere y'uko ibyo biba, kandi nipfuza y'uko twese natwe tutaba duhagijwe imbere y'uko ibyo biba, tukaruhukira mu Mana, ariko tukayibwira ati ariko mwami, nimba hariho ikintu woba ushaka gusubira kuma ibikore, ndakugurukiye nitegure kubyakira. Ndiyumvira yuko niyo nyifato nziza yo kugira imbere y'Imana. Dufashe ibintu byavuzwe tukabishaka ku ruhande, tuba turiko twerekana uruhande rumwe, hanyuma n'urundi runago bikagenda uko. Oya, dutegerezwa byose kubiraba mu buryo bw'igagaro ciza, aho rero tuzogira igagaro ciza dufashijwe n'Imana. Twumvise ijambo ritangura yuko ukwizera koza kuvuye mu butumwa. Kiriya gihe kera ntibavuga ubutumwa ku mubatizo wa Mpwemu Yera, abantu baba abizera bakabatizwa muri Mpwemu Yera, hanyuma bakavuga ubwa kabiri bw'ibyizigiro bizima. Sishaka kubaza ikibazo kuko ibyo ntibikorwa, ariko ndemezwa yuko bamwe muri twebwe barindiriye uguhabwa ibirengereye bivuye ku Mana, kandi by'ukuri ukwambikwa ububasha buva mu ijuru. Kandi ndashobora kuvuga kandi muri tabernamu irindi rimwe turashobora kwitondeka. Hano turabona 30 mu wese akavuga, birashoboka akavuga ikintu, agatanga ikintu cyavuze, akavuga ibintu mu buryo butandukanye. Ndafise ikasete ego aho inyishu n'ibibazo, aho yasobanuye neza avuga yuko ari ibintu imyimenyerezo ibiri itandukanye. Yavuze akarorero urwabya rufatwa ruvuga rugakizwa, ni ukuvuga gukizwa, hanyuma rugashika mu mazi rukozwa gushika aho rusa neza nk'amwana rushasha. Akavuga ati ariko ubwo rwabya ni rwiza, rurasa neza, rumeze nka rushasha ariko ntigwuzuye. Akavuga hanyuma ngo nimba rutuzuye ntaco rumaze, ruri ngaho gusa, ariko rwuzuye aho rero ruba rugiye ku gikorwa. Haleluya. Bisa ko ari uko nyine bimeze. Bice kuvuga ubwa kabiri tuba tubaye inzabya, tuba tuvutse ubwa kabiri, tuba turi abahungu n'abakobwa b'Imana, tuba dufise ubugingo budashira, nta kibazo, nta gukekeranya kuri ibyo. Ariko iyo Mpwemu aje muri urwo rwabya kugira ngo arushire mu gikorwa, amen, kugira ngo habe ukubakwa kw'ishengero ry'Imana nzima, aho rero hasohoza Abikorino ba mbere 2 ngo hari umwami umwe 12, ariko hari ubukozi bwinshi. Hari umwami umwe, ari Mpwemu umwe, ariko hari ubukozi bwinshi, kandi umwe wese ahabwa ikimugaragaza ko Mpwemu kugira ngo bifashe bose. Twoshobora kwinjira cyane muri ibyo, ariko bikadusenge kugira ngo Imana iduhe twese ibyo dukeneye. Amen.